Isaha zitandatu zirarenze kiminota 11 gusa no mesu za radio Magatamza FM akora umwanya mwiza wo gutega amakuru mu rurimi rw'ikirundi natwe tukaba tuyashikizwa na mugenzi wacu Richard NDAYIZIGIYE ndakora mu kijeno ngenda guhikaze Richard NDAYIZIGIYE Ngajishitse ni kijeno nshuti yo kwamuteza mu twigana by'isamiriza Magatamza FM kaze mu kuri no munsi igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kane umwaka wa 2022 nakabigizwe nkuru zikurikira. Ntamwuga udakiza iyo uwukoze uwukunda kandi ukakoresha ingufu zawe zose. Ivyo navyo biravugwa na bamwe basanzwe bakora akazi ko kwahira ivyatsi by'ibitungwa. Amagara namazi aseseka ntibayore. Ivyo navyo ni vyavuzwe n'usanzwe arongoye umweha wa Magara aho yariko atanga impanuro ku barovyi mu kuntu bo kwikingira ikiza ca coronavirus. Abasanzwe barongoye abandi mu gisata cy'ubuvuzi bariko baratanga inyigisho zerekeye indwara zifatira ku isuku rike, baranasaba ko abo bitahura bo byigisha abandi. Mu binga bw'ivyuma ni Armel Bigirimana mu kanyani donindo jyana makuru. Gwino muri sanze muri radio Magara tamze fe. Ndasubiye kubaramutsa. Abasanzwe barongoye abandi mu gisata cy'ubuvuzi bariko baratunganya inyigisho zerekeye indwara zifatiye ku isuku rike, baranasaba ko abo bitahura bo vyigisha abandi. Aho ni mu ntumbero yo kumenyesha abene gihugu ko iyo isuku ritahari n'amagara yabo ntaheza akamererwa neza. Ni nkuru dushikirizwa na igenekerezo Ferdinand asanzwe arongoye akarere k'ubuvuzi muri komine Bugarama. Reka tumukurikire. Uru ruganda nkuko twabiteguye twari twifuje kwigisha bene gihugu bo muri aka karere bamenye indwara zifatiye isuku rike, hama tukanaboneraho kubigisha izo ngwara nizihe, zifatwa gute, none twovyifatamwe gute, ingene twokwikingira kuri ivyo bijanye n'isuku rike. Handi ni vyari vyatumye dugira ugo ruganda. Twaragerageje kuraba irya no hino no kuvuga ibikorwa turiko turagira nkuko mu karere k'ubuvuzi kagizwe ni komine zitatu. Uyu munsi turiko dukorera ngaha muri komine ya Bugarama aho twararavye abajejwe intwaro, abakuru b'imitumba, abaremesha kiyago, abarongoye amavuriro kugira ngo bashobore kudufasha abagendagenda mu mihana hirya no hino muri ivyo vy'isuku. Abatepesi nibo twashoboye kubwira kandi ndabona yuko bavyitavye. Urana ko igikorwa turiko turagikora kugira ngo tubigishe izo ngwara zituruka ku isuku rike kugira ngo nabo bashobore no kumenya ingene bo kwikingira, hama bashobore no kubyigisha abene igihugu aho bahereye. Ngo ntamwuga udakiza iyo uwukoze uwukunda ukanakoresha ingufu zawe zose. Ivyo navyo bikaba bivugwa n'abasanzwe bakora akazi ko kwahira ivyatsi by'ibitungwa. Nkuko tubishikirizwa na Ndayishimiye Elia asanzwe yisumamwe muri ako kazi kandi agira ko atera intege umwe wese mu kazi kiwe ko yogakorana ubwira n'inkomezi nyinshi. Reka tumukurikire yavugiye kuri mikro yaho babukuru. Wanaje ino gukora akazi ko kwahira inka, bambe nahirira inka hanyuma mu nyuma ratinda bose bayigurisha nahirira ingurube. Niho akazi zigaye nkora urenda cariko nkomakoma nyene buke akazimbara nyene kanyoroheye muzima bwa misozi cyo kuba kafasha nuko nyene ndagakora nyene umunsi kagenda neza kandi akazi kagenda neza. Nico mbona nico noshima kweri ndashima kabisa kazina kazi kuko nta kazi kadakiza gahari. Umwuga wose ukora haragira igihugu gukizwa kaguteza imbere ubizemwe inguvu akabakitwa mu kirundi agakero akagakero ubwaci ikintu cyo cyose karagikora mugihe mu mwanya ubuta ufise ikindi igikoresho mpande yawe uritiza ugagikoresha igakunda ico gikoko. Namubwira ati nta mwuga udakiza atagakonteza imbere urakora hanyuma ibintu bikagenda neza. Nta mwuga udakiza nababarira yuko bokomeza aho kazi uwo basanzwe bakora guhagira igihe kakabateza imbere buke bw'umukomakoma ugasanga urabayeho. Amagara namazi aseseka ntibayore. Ivyo navyo vyavuzwe n'usanzwe arongoye umweha wa Magara aho yari karatanga impanuro ku barovyi mu kuntu bo kwikingira ikiza ca coronavirus. Agira ko ashimira abarovyi ko ari nshabwenge kandi batahura n'ingoga ibintu kuko izo mpanuro bazakiye neza ngo sivyimbeshere n'ikiza ca Ebola cakamanganiye muri Kongo kandi abarovyi badasiba kujayo. Nimvuye kure Emmanuel arongoye umweha wa Magara. Reka tumukurike vuge kuri mikro ya Felicien Bigirimana. Abarovyi nabo nabantu bakora umwuga nk'abandi, nabantu kandi baciye ubwenge kandi bakuze. Buryo umwuga w'uburovyi urakoramwe abantu bize barakamara amashure, urakoramwe abayaciriye hagati, urakoramwe n'abandi bataroye kwishure. Ariko abo bose nabantu bumva kandi bafise ubwenge kandi bategera. Abarovyi rero kuva ikiza giteye ca coronavirus twaragerageje kuganira nabo turababwira ibijanye no kwikingira ico kiza. Basanzwe babizi rero twaravuganye yuko kugira ngo twikingire ari ugukaraba cyane, haba utembereye haraho bishika ukaramukanya n'umugenzi cyangwa ugakora
kumushimira kuco yakoze ko abarovyi rero twarabatekereye impanuro yuko bateza gukaraba igihe cyose babonanye n'uwundi muntu canke bakoze ku kintu kanaka. Ivyo rero abarovyi barabizi kandi baraciye ubwenge, baranabonye yuko twanabitanguye kuko twarashize ubudobo hajya kwitanganyika aho umurovyi wese avuye mu kiyaga canke umuntu wese yinjiye ku kiyaga ashobora guhita arakaraba kugira ngo yirinde ico kiza, kandi twarababujije n'intwaro yarasemereye uhereye ku bushikiranganje bw'amagara y'abantu kumanuka kuri buramatari kumanuka kuri mustanteri gushika ku mutumba, barayigishije abene gihugu bose yuko kizira kuramukanya canke gukoranako canke guhoberana. Ivyo rero abarovyi nabo basanzwe bari mu bene gihugu kandi bumviriza amaradio kandi bakurikirana ivy'igihugu cabo umwanya ku mwanya, barazi neza yuko kizira kikaziririzwa kuramukanya canke kuba utokaraba. Ivyo rero abarovyi twarabibatekereye. Abarovyi navuze ko ari abantu baciye ubwenge, burya Amagara namazi aseseka ntibayore, nta muntu apimira ku buzima bwiwe. Jewe ndavye ko vyari nukuri bavyakiriye neza kandi bari mu bene gihugu ba mbere bafashe ya mbere kugira ngo bakurikize ayo mabwirizwa bahawe, amategeko yasohowe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Nukuri abarovyi turizera ko aho bari hose kuko barakunda ubuzima bwabo n'ubw'imiryango yabo. Kanatsinda murabona yuko abarovyi kuko bumva n'ingoga Ebola imaze igihe kinini yaho mu gihugu kibanye ca Kongo, murabona yuko hano mu gihugu cacu itarahashika kandi abarovyi dusanzwe tuja mu kiyaga. Ni ukuvuga ko abarovyi bari mu bantu ba mbere bumva kandi bategerezwa kwirinda kuko barakunda amagara yabo n'ayabandi. Turizera rero yuko aho bari hose bategerezwa kugendera ivyo bazi n'ivyo bigishijwe. Aha ni nanko amakuru yacu arangiriye. Reka dushimire mwebwe mwese mwashoboye kudutega yompi, dushimire uruganda gusamiriza Amagara Times FM gashoboye kudutorokaniriza ano makuru. Reka dushimire na Armel Bigirimana yari mu higa bw'ivyuma. Richard NDAYIZIGIYE Richard ko ndayabashikiriza naho utaha. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.